cyane ko ubwiza tunga icyambere ni mu mutwe iyo ufise mu mutwe cha uronka ahantu ubanza kuba ariko ufise target kana aho ugomba gushikako kugira ngera hangeze uwo munsi deja jewe abanye ndakorera umuntu ari nguriye abahari habahaza ariko aho natanguriye ntihari horoshe ariko aho ngeze uwo munsi niho nshima Imana urakoze cyane guhezagira ubu ndashima hondi haraporo yaho narindi urakoze cyane none Hello guys, muramaze fresh naturameze neza turabona ko uno munsi ibintu bimeze neza cyane. Uno munsi twagendeye umusore ibintu ubona ko bimeze neza cyane. Umusore akiri muto ariko ubumugwiza tunga cyane. Urabona ko intwengo irabigaragaza ntatwenga nk'umuntu atakiravamo atwenga nk'umuntu cyakunze. Nuko imbere ya byose reka tumuramutse turakora mukije cyane amahoro cyane banyakuba meze neza ego tumeze neza cyane turashimira takuzi urinde bo watanze amazina yanje banyitwa Edgar Uwizeyimana ariko izina shaka kuvumisha cyane ni Edgar Fashion zeno shaka kuvumisha yaravuga bo bashi bamwe bararizi ariko shaka rivume gusumba kurivumye uyu munsi none uri kurakora iki kugira ngo rivume ku rutugu bo ndiko ndagerageza gushiramo inguvu mu kuganda rivumishe rino zina ku buryo yaho ahari hose aho nzoca hose nzokumve bahamagara ngo Edgar Fashion ni kuvuga iyo twumvise Edgar Fashion twumva iby'impuzu bya fashion niki none ngahe wawe ko nabonye harimo fashion itari fashion navyo bimeze gute bo wumvise icambere no banza kwishura ko wumvise fashion ni iduka imwe ibintu by'impuzu nanjye urana bo mugerageje kuraba ari impuzu zimwe ndaco bariko barabibona kuri screen bariko barabibona ko yibona impuzu zose zirahari yani ni Edgar Fashion niryo bigaragara utariza baca bumva iby'impuzu deje urakoze cyane ndiko ndakorerayo uwo mwanya ni impuzu z'ubwoko bwose havuyemo amakanzu yani n'ibirato birimo n'impuzu amashati mipira amapantalo byose yani havuyemo amakanzu gusa ibindi byose birahari urakoze cyane none bwana Edgar birakorohera kugira ngo we umuguzi atungura umwana cyane gose byashobotse gute byagenze gute bo ugira ugere aho ugeze uno munsi mu ncamake kuko hariho abajene benshi bumva boshaka kumera nka Edgar uno mwanya nino saha wowe woshobora kubabwira ikiguzi byagutwaye canke utubwire ibanga wakoresheje ko tubona uri umuguzi atunga w'umwana okay murakoze cyane ko ubwiza tunga icyambere ni mu mutwe iyo ufise mu mutwe cha uronka ahantu ubanza kuba ariko ufise target kana aho ugomba gushikako kugira ngera hangeze uwo munsi deja jewe abanye ndakorera umuntu ariko namukoreye mfise target ngomba gushikako namukoreye mvuga ati naho ndiko ndagukorera ejo nanye nshaka nzoba ndiko nkoresha abandi yani kugira nshike ngaharongeze uyu munsi procedure tari yorosha ariko uravyeho natanguriye abahari habahaza ariko aho natanguriye ntihari horoshe ariko aho ngeze uyu munsi niho nshima Imana urakoze cyane ego no kuvuga Edgar bavuga ati aho watanguriye ntihari horoshe none huru no munsi haroroshe bo kwa muri buzo buzima bugoye iyo udashimye aho uri n'Imana ishobora kuguhezagira ubu ndashima hondi haraporo yaho narindi urakoze cyane none bwana Edgar makano kazi kawe nizahe challenge ukura nazo canke nizahe ngorane uhura nazo makano kazi kawe bo buri kazi kose nikabura challenge ariko reka mvuge kwa kandi ko ndakora challenge keshi kandi nkunda guhura nazo kandi noshobora kubwa n'undi muntu ati ugiye mu kazi ntubura na challenge uhura nazo keshi washobora guhura na challenge z'abantu bafise imibereho itandukanye ushobora kuza kwinjira mu iduka ugasanga
baraje bagura bakagura uko bitabereye bagana tabereye sero nuko araranguye muga ingorane zikunda kubaho cyane n'ubusuma ubusuma none wewe nka Edgar Fashion uramaze kwibwa cyane naribwe hamwe ari Imana yonyene ingarukirizaho kugira ngo nanjye nongere kuba umuntu. Nawe wibwe gute? Uvuga ngo Imana yonyene wibwe mu buryo buki meze gute? Warabasikiye barayora baragenda canke? Murakoze cyane. Gute? Murakoze. Kuno nibwe no kugukurikira. Aha tuvugana kwanza turi muri shop. Yani narakora ariko nakora ntaha. Nanjye n'imfise umunyezamu ararira mugari hanze. Maze kurari ari hanze yana abasuma bamuca mu ryahumye sinzi ko ari we yihibishije canke sinzi uko yarerekeye sinzi ngene byagenze sanga ituka ryose baraye baryogeje byose baroza byose baratwara sigatana kimwe nakoze cyane none uvuze ko wasigata ikintu na kimwe ufise hama twinjiye mu iduka ugasanga iduka riruzuye wa mugabo none umufirimaso byagenze gute kugira uno munsi usanga iduka ryuzuye kandi uvuga ko wibwa urukomba amazi murakoze suwe gato ngiye ngo ndi umufirimaso sinshaka gutahura ko sindabikwemerera mvuze uko araba umufirimaso ni hagize umuntu amwiba gato gusa ntaka kanya ko gukubita urugo nyine dukore baryongeye kuzu yes of course yani naye sino bantu umufirimaso ariko please ugira icizere mu bantu kandi ukaba bakuzi neza mu bantu naribwe ku buryo yaho tana kimwe sigarana ariko kuko kuni nizewe n'abantu ndonga ndaja hirya no hino ndagenda hariya na hariya kugira byitume nongere gukora akazi uyu munsi mpagaze uwo munsi nizewe n'abantu bamwe ntokurirwa ndavugira ngaha ariko baranyizera babona ko ndi umusore afise vision agomba kuzoshika kure akenewe support yani baransapotinga yani ubu ndiko nkora meze neza atangorane ibyo batwaye baratwaye ubu Imana yaciye mu bandi bantu basaba kumfasha nongera ku murindi narindi ko niwe ndiko ndabandanyiriza ati Imana yaciye mu bandi bantu bongera baramfasha aja ku murindo no munsi umushinga na Edgar ariko canke umusore Edgar ariko nuko bakunzi ba Gfas Media TV no kuvuga uno munsi uri hejuru twatemberereye ahantu bita ku matafari neza na neza munsi yo kuri Fungus kwa nini Imana ariyo no kuvuga rero uno musore yaribwe urukoma amazi avuga ati naho byagenze uko kugira abantu nikindi kintu gikomeye cyane no kuvuga abakunzi ba Gfas Media TV uno musore ugiye kumwihweza mu myaka afite imyaka mike uri ko namwihweza no kwisura murabibona ariko afite indoto zirutuza imyaka yiwe nuko wana Edgar Fashion gusaba iki abakunzi bari kwadukurikirana kuri Gfas Media TV abakunzi bari kwadukurikirana no basaba ko nabo iyo bashikiye na challenge nk'izi ziwanje ko batocika intege ahubwo bagerageza nkuko bari nkuko baba bapambanye ubwa mbere n'ubasaba gupambana kandi bagapambana bakoresha icizere abakoze cyane reka tugushimire bwana Edgar none tukiri ngaho nyene kwanza umuntu ashaka kugira ica gufasha cyangwa umuntu ashaka kukurondera kugira ngo akugurire impuzu yagukura he uboneka hehe na neza nko kuma media social media iki bimeze gute murakoze cyane ugomba kuntora neza byoroshe akanimero ntaco karahari ugatanga ganyuma ndashaka gatanga nta kibazo ubu ndashaka gukoresha 62 933 990 mu kirundi naco ni 32 amajana 933 amajana 992 yani turakunda kuvuga ariko cyo gifrasa ariko kirundi sanga yo cyatugora gato kandi cyo twavukiye ubonekana kuri iyo nimero gusa kuri social media naho kuri social media urashobora kuntora kuri Facebook
ukantora kuri Facebook witwa gute? Facebook ni Edgar Uwizeyimana. Ashaka kuntora kuri Instagram. Instagram ni nawe nyene niyo nyene Edgar Uwizeyimana. Okay, nuko bona Edgar Fashion. Ego me. Akubaza akabazo kibanga. Ego cyane. Uri mu rukundo? Oya, uri mu rukundo? Oya, nta rukundo ndimo. Eka. Koberi. Ano musore batakata nkuko atarukundo ariko. Bo murakoze cyane kuri ico kibazo. Yana abantu bamwe tuba turi ma fashion tukiri abasore. Usanga do kurikirwa n'abakobwa benshi. Tuvuze ati tuje mu rukundo turashobora kuba turiko turabesha. Konosha ubuvuze ngo mvuze ngo ngende mu rukundo. Ni benshi no vango ndabakunda. Urukundo nago rwagwa abantu usanga baza barakundana. Ko nari abantu benshi naho si byiza. Bumvuze ndi mu rukundo sinovyemera. Benshi n'abagenzi. Nta rukundo ndimo. Katugushimire. Murakoze cyane.